Banywanyi b'ikinyamakuru canyu kandi arico cacu Kibonobono Media, turabaramukije canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Je mwumva rino jwi ni Kubwimana Avelin batazira Uncle canke Oncle. Kuri uno munsi rero hano imbere ya kamera muramubona twari kumwe n'uwundi muntu, sinzi ko mwotwidondora. Murakoze cyane, mpere ku banywanyi bose ba koperative nziza cyane ya Kibonobono mu Burundi ndetse no hanze y'u Burundi. Ndazi ko hariho abatari bake bazodukurikirana bakavyumva. Hanyuma nce nsubira abantu bose atanumwe nkuyemwo, abarundi n'abanyamahanga bariko baratwumviriza canke baza kugendera urubuga rwacu bakatubona, ndabaramukije. Ku mazina nitwa Boniface Nsabiyumva, abatari bake banzi ku izina rya Papa Mugisha. Aho ndazi mvuze nk'iryo abaca barimenya nibo benshi gusumvya bazi ayo mazina yiwanje bwite. Nkaba ndi umurongozi w'igisata c'ubudandaji mu runani rw'amakoperative UNASCOKI. Jewe umengo ntihenze, umengo nahora ndababona murongoye metropole ya Cibitoke, nimba ntihenze vyagenze gute ngo mube muri ngaha? Murakoze cyane, ntimwihenze na gatoyi. Nahora ndongoye metropole nziza cyane ya Cibitoke, nkaba nizewe gukurwa muri iyo metropole, bampindurira amabanga baca banyizera mu kurongora igisata c'ubudandaji mu Burundi muri UNASCOKI. Ni vyiza cane, ngira ngo barabonye ingene mwahora mubikora hari iwanyu, ngira ngo barakenguruka. Ni vyiza cane, murakoze. Hanyuma muravuze yuko mujejwe igisata c'ubudandaji hano muri UNASCOKI. Ego. Mwotubwira ibintu ngaha mudandaza ivyo ari vyo? Murakoze cyane. No kuvuga ngo ivyo tudandaza ni ibintu vyinshi, muri vyo vyose nivyo tuba twihinguriye. Nagomba menyeshe abanyamitahe, abene koperative, abene urunani rw'amakoperative y'abarimyi b'igiterwa c'Ikibonobono UNASCOKI, bose bumve neza ko ibikorwa vyabo bariko barakora canke ivyo badutumye gukora, ivyo batwizeyemo ngo tubarongore canke tubaserukire biriko bigenda neza cane. Nyuma y'uruganda rwo guhingura amashampo, amasavo liquide, amasavo solide, agapiripiri, amavuta y'ikibonobono, mwarabonye ko hajemo n'uruganda rwo guhingura ifu ya kawunga. Ubu rero no kuvuga ngo ivyo byose duhingura turabidandaza, tubidandaza tutabikuye ku bandi hirya no hino, tuvyihinguriye mu runani rwacu rw'amakoperative y'abarimyi b'igiterwa c'Ikibonobono mu Burundi. Murakoze cyane, ndumva ni intambwe ihambaye kubona mushobora kuyihingurira ibintu ngaha muri UNASCOKI mukongera mukabidandaza. None hajya mwotubwira abakiriya mufise, abakiriya nabahe bashobora kubashorera ngaha aye mu runani rwa UNASCOKI? Murakoze cyane. Umukiriya wa mbere dufise ni umunywanyi nyezina nyene iyo UNASCOKI. UNASCOKI nizera ko abatari bake muriko murankurikirana mumaze kucumva kenshi, mumaze kukimenya cyane. Sinibaza ko no kuri Rwanda gisubiramwo, ariko mu ncamake ni urunani rw'amakoperative y'abarimyi b'igiterwa c'Ikibonobono mu Burundi. UNASCOKI niyo Union Nationale des Sociétés Coopératives Kibonobono. Nabo bakiriya ba mbere dufise. Hanyuma abandi bakiriya biyongera ko ni umurundi wari we wese yipfuza kugubwa neza, kurya neza ibintu do karite bimeze neza, aho aherereye hose yegereye iyo koperative canke biro yacu mu ntara, mu komine canke muri agence, nawe nyene hawe ikaze cyane n'umukiriya wacu. Murakoze cyane. None muratubwiye abakiriya mufise, none by'ukuri ko numvise ibyo muhingura ari byinshi cyane, muraronka abakiriya, barabigura, barabishima, kandi ikindi naco murabona hariho ibisa nabyo ku isoko. Nk'ubu muravuze yuko mufise shampo, hariho ahadandazwa shampo, muravuze yuko mufise n'agapiripiri, hariho abahingura agapiripiri ngaha mu Burundi, muravuze isabune y'amazi n'ibindi byose. By'ukuri murabironkera abakiriya nyene
bakabishima. Murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza mu mbajije. Abakiriya dutegerezwa kubaronka kuko twebwe nka kibonobono, twebwe nk'abarimyi b'igiterwa cy'icyo kibonobono turi nk'ubu nifatire ko akarorero, jewe ubwanje ndi umuyobozi w'igisata cy'ubudandaji, mugabo nyoboye igisata cya bene koperative, sinzi ko muriko murantahura. Bitandukanye nuko noba ndi umudandaji ku gatwe kiwanje jewe jenyene. Wewe rero uzi neza kuri muri iyi koperative niwe wantumye kuja kurongora canke kuyobora igisata cy'ubudandaji. Bisigura ko vya bindi ndiko ndadandaza ni ivy'iwawe wewe nyene mwene koperative, wewe mwene gutanga ya mitahe yawe y'ibihumbi 12 kugira ngo winjire muri koperative. Kuko ivyo turiko turadandaza ni ivyo duhingura twisunze ya mitahe mwagiye muratanga y'ibihumbi 12 mu Burundi bwose, umwe wese umunywanyi yagiye aratanga. Bisigura ko uwo kumpa akazi nk'umukiriya ni wewe nyene uwo mutahe. Mpaye akazi rero ndabihingure ndabidandaze, hanyuma nawe ugaca usamara ntuze kuvyishorera ngo bigure ngo bisohore, niwe woba wiyimya akazi, ntiwoba wankejewe. Ni muri iyo ntumbero rero no kuremesha neza ko ahubwo ivyo dufise ni bike cyane paraporo y'abakiriya dufise. Ego abakiriya nibo benshi kuko nibo benevyo, abo benevyo nabo bakeneye kubaho neza mu ntumbero ni icipfuzo canke icivugo ca nyene imbono. Umwubaho wacu yatwegeranije akatuzanira uyu mugambi w'igiterwa cy'ikibonobono, yifuza kubona umurundi ahaze, umurundi aguwe neza. Ni byiza cyane, murakoze cyane. Ndumva ni intambwe nziza kandi ikomeye. Yego rero nari mfise amakenga nibaza nti kubera mwaje ku isoko iri kw'abandi, nibaza nti bigwanyu bashobora kubikengera. Urabona hariho ibyo bakora mu makungu. Oya, abo bandi ntibashobora gutuma ivyacu babikengera kubera ko abo bandi umwe wese adandaza gwiwe. Ni ivy'ukuri hariho abadandaza amashampo ku isoko benshi duhurirako, ariko kubera yuko izo shampo ariko aradandaza ari ziwe wenyene, atangishije inama cyane nanje ngo nsabe nanje nshiremo umutahe muri izo shampo ziwe kugira tuzidandazanye, ntawe nibaza kwaza gukoresha shampo yarumviye inama namugishije ngo yinjire muri koperative kibonobono, hanyuma akayizamwo akatahura neza ko uwo mutahe ndiko ndadandarisha izo shampo ari gwiwe, ari we yawumpaye, ntashobora kundengana rero ngo areke kwishorera hanyuma ngo aje gushorera wa wundi ariko arayidandaza wenyene ku gatwe kiwe. Yego nivyo nyene ni vyiza kubera mwe muhingura ibintu mufise ngira ngo ababibatumye kandi babizeye bazi yuko muhingura ibintu by'akamaro. Kandi nkumbure mutagira kimwe c'abarundi bavuga ngo nuguhangika. Yego ikindi numvise ngo aha aye muri Inaskoki ngo uguze ngo ubuziganije. Mwoshobora kudusigurira muri make icako kajambo gasigura? Murakoze cyane. Uguze ubuziganije no kuvuga ngo turafise systeme twita economie sociale et solidaire. Tuko turajana akanya kabiri nkundiye ngira ndabacire ku mayange gatoyi. Uguze ubuziganije gute? Ni gute uguze ubuziganije? Ni muri vyawe nimpejeje kuvuga ubwa mbere, nk'ubu wewe nje nkagushorera wowe nyene ku bidandazwa vyawe, turavanye ko uragiye nta kindi gikorwa na kimwe uri kurakora. Umutahe canke inyungu yiwawe ibiza guherera kuri wowe nyene. Mugabo muri Inaskoki, muri kibonobono nyezina, uguze isabune na karorero ntanze kimwe mu bidandazo tuko turadandaza. Uguze isabune, iyo sabune inyungu iza kwinjiriza koperative kibonobono, nawe wenyene kuyigura urimwo. Tuza kuyicamwo kabiri 50% y'iyo nyungu yayo igacitwara wewe wa munywanyi wa mwene kibonobono wa mwene ya mitahe wishoreye. Iyindi nyungu 50% igacija mu nyungu rusangi mu kigega ca koperative, aho nawe wenyene kwishorera. Nubwo watwaye za 50% uzogaruka kandi ukazoronkamwo muri za nyungu. Ni muri iyo ntumbero rero nimba mwagerageje kunkurikirana neza, tuvuga neza tudakekeranya yuko uguze uba wishoreye. Bisigura ko ndaguze isabune ndamye ndazigura kenshi guma ngaruka
birashobora gushika mu minsi igize ukwezi ugasanga hariho iminsi runaka nkoresheje isabune za bonus nahawe na ya nyungu yo kwishorera bagiye baransigariza bampa kaka bonus sinzi ko mwagerageza murakoze cyane ndumva ndategereye kandi ni ikintu ciza cyane nimba mubikora ku bintu byose muba muri ko muradandaza cyane gose ego none byukuri none murabona hariho ama metropole menshi murashobora gushikana hose ibidandazwa kugira ngo abanwanyi bashobore gushikirwa bose bagure ego cyane muvuze neza hariho ama metropole menshi metropole ni bijya twahora twita intara za kera ni metropole 18 nka kumwe intara za kera zahora ari 18 ubu urabona ko bazihinduye ziba zitanu zagutse rero buri metropole yose irafise ukuntu itanga komande y'ivyikeneye hanyuma tugaca tubitunganya neza mu mwanya w'akaravyo tukaba tubibashikirije yego nta metropole nimwe gushika isaha ndiko ndavuga yoba yidoga canke ivuga ngo ivyo nsavye bishika bitevye usivye ko ama metropole atari make kuri ya ntambwe nziza turiko turatera kuri ryateka mwebwe bene koperative muri ko muritera mu kugwiza no kongereza imitahe muri koperative hariho ama metropole atari make tumaze kugurira imiduga ugasanga biro ya metropole ifise umuduga wayo nk'ubu no guhakarara kuri Gitega Cibitoki Ruyigi ni nyinshi Rumonge abo bose n'abandi ntadondaguye tumaze kwagurira imiduga yabo y'intara iyo miduga rero ikiza kudufasha mu kunguruza vya bidandazwa kugira bishikire wa mwene koperative wese yaherereye mu buce butandukanye bw'iyo ntara abarimwe murakoze cyane ndumva muriko murabitunganya neza hanyuma ngahi Bujumbura naho urudandazwa rwaho kwifashe gute mubikora gute murakoze cyane ahi Bujumbura mu mbabarire ngaruke gatoyi ku kijanye n'iyo miduga ndetse no ku kijanye n'urudandazwa muri rusangi turiko hariho n'igisata ca auto école aho uwifuje kwiga no kumenya kongereza ubumenyi mu muduga ashobora kubironka ahanyene muri kibonobono hariho igisata ca informatique aho ushobora gusanga nka jewe narahejeje amashuri y'amakaminuza ndetse n'ama maîtrise nkashirako ariko ntashoboye neza kumanipira imashini ntashoboye neza gukontrola bimwe mu bigize imashini ntazi neza kuyikoresha ku buryo konzeza aya mabanga ugaca usanga nsavye umusekreteri wo kumfasha ku buryo bw'ubumenyi buke bw'imashini ivyo byose twarabikemuye muri Inaskoki birahari biratunganijwe neza ivyo bisata biriho sinja kubiteba ko cyane uko abatari bake murabizi abadukurikirana cyane murazi ivyo mwadutumye ko turiko turabikora neza reka nzere kuri iki ca Bujumbura Meri mwari mumbajije Bujumbura Meri ni noyita nka metropole Meri canke centrale niyo irongoye izindi metropole niho dufise icicaro gikuru mu Burundi aho rero twarahatevye cyane turahicarako gose urabona nyene vy'ukuri umwana w'imfura atereza gukura gusumbya umuhererezi teza gukura gasumba abandi bana ni muri iyo ntumbero no kubwira neza ko dufise ama agence ico twokwita ama agence no kubibutsa ko mwari musanze mubizi nguma ngaruka kuri babandi badukurikirana ndazi ko babizi n'aba bashasha rero bo batari bwadukurikirane baza kumva iki kiganiro bariko baradukurikirana wowe nyene uri kuraturaba uri kuracyumvira wumve neza ko dufise ama agence ashika 10 ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho ndavuga nka agence dufise duhereye ngaha nyene aha ku iyi biro tutanayishizemo yoyo turafise agence ngaha mwijabe mbere ndasimvye duhere ngaha kuri Kotebu dutera tuduga twerekeza hariya hirya hariho iyi agence yo ngaha kuri Kotebu turafise agence aho mwijabe mwisoko Kotebu iri ngaha mwisoko turafise aho mwijabe mwisoko turafise yo agence ikibanza ciza kidandarizwamwo aya maproduit yose mwumva ndiko ndabadondagurira ifu nziza ya kawunga ibiro 5 ibiro 10 ibiro 25 ubikeneye n'ubushaka ikiro kimwe wanashima turashobora kumuhereza na mahoro yuzuye guko iyi koperative ni ya mwebwe nyene ni ya twebwe ni ya twese ntushobora kuza uri mwene yo mwene imari ukavuga ati je nipfuza kurarira ubufu
bwa kawunga bwa koperative yanje bwa kibonobono hama ngo tubukwime. Turafise ayo mapiripiri aho ndiko ndavuga kwijabe no muri kote umaze kuvuga, turafise ayo mapiripiri, turafise ayo mavuta y'ikibonobono, turafise ayo mashampo, turafise ayo amasavo liquide 5 litre na 1 litre, turafise yo na nitripla. Tuko turajana ivyo vyose tubifise kuri ayo ma agence. Tuvuye kwijabe turafise agence ngaha ku Musaga mu isoko, muri isoko yo ku Musaga turafise agence mu Kanyosha, turafise agence kwijabe plutôt mu Gisyo, turafise agence mu Ruziba, harya hirya mu Ruziba tuko turatera tugenda twerekeza hariya hirya mu Rumonge muca muhabona. Tugarutse ino naho aho turicare muri iki gisagara ca Bujumbura, tugarutse ino naho turafise agence ngaha mu Kamenge, turafise agence hariya mu Rubirizi, aho ni kwisoko mwisoko mu yandi majambo uko ubona aya masoko ari ngaha muri iki gisagara ca Bujumbura turafisemwo ubuserukizi bwa kibonobono muri izo soko. Ntihagiye n'umwe rero mu banywanyi cyangwa mu bantu bipfuza ivyiza vya kibonobono bo bibura ngo babure iyo baja kubigurira. Inyuma y'ivyo, nyuma y'ayo ma agence nagenda bamenyeshe neza ko kibonobono iticaye, twagerageje guma twumvira ivyifuzo n'ivyiyumviro vya bene koperative kibonobono, aho bagiye baratubwira ati twe ngaha muri iki gisagara turashobora kuba dukeneye gufungura agafuka kawunga, turashobora gukenera agapiripiri, ariko muri aya maresitora yino hirya no hino ategereye amasoko tukabibura. Duca dukorera kuri ico kintu, nagenda bamenyeshe neza ko turafise abo twita ba agent marketing bari ku kivi bahawe uburenganzira twokwita ama ordre de mission na koperative kibonobono na Inaskoki, bagendagenda mu makartie yose atandukanye ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Mu yandi majambo n'abantu barenga 47 bariko barazunguruka ngaha muri iki gisagara bafise akazi bahawe n'iyi koperative yabo, ariyo yanyu ariyo yacu ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ni muri iyo ntumbero rero no gutumirira ko ni wamubona aje yagukurikiye yakuganye yagusanze ngaho mubana uri umubanyi wari umuzi mu vyiwe, wari uzi ko atakaza afise, wari uzi ko atavye ariko arakora, ukazubona to agudodoreye akuramutsa akwereka neza ivyiza vya kibonobono. Ntimuze mwibaze ngo nabazoba baje gupirata canke kuvuga ibitari vyo muri kibonobono, oya, ahubwo nabo kibonobono iheruka kwizera ishira ku kivi, bariko barakora batunganya neza ibikorwa n'ivyifuzo ndetse n'ibisabo vya bene koperative mu makartie atandukanye. Yego murakoze cyane, ndumva muriko murakora kandi mukora ibikora inka. Ego rero nk'ujejwe ubudandaji muri Inaskoki, nakahe kama mwotera na cyane cyane abanywanyi bamaze kwinjira muri koperative canke bashasha bataravyumva canke bariko baradukurikirana mwaka kanya, nakahe kamo mwobatera? Murakoze cyane. Akamonotera ngira mpere kubari muri kubamaze kwinjira muri koperative, aho uherereye hose haba ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke mu ntara zitandukanye z'igihugu, gerageza uhereza akazi abo bakozi bawe washize mu kivi muri koperative yawe ya kibonobono. Aho nahereye kuri abamaze kwinjira, abamaze gushika. Ntiusubire kwitinya, ntiwibaze ngo kibonobono ni umugwi w'abantu runaka, ntiwibaze ngo ibi bidandazwa biriko biraboneka muri kibonobono biriko birani vyemerewe kurya banaka ni bikorwa na banaka, oyaye, ahubwo nawe rushirizaho kubaha akazi. Ndiko ndavuga kubaha akazi no kubasaba ivyo bariko baradandaza ukabikonsoma cyane ku bwinshi ku buryo ko bihera natwino mu byo tujejwe tukumva akaruru hirya no hino ate duhibi kiyongere gusumba uko kari. Cyo ni cyambere. Icya kabiri nagomba kubamenyesha nuko ivyo bintu turiko turabazanira, turiko turadandaza, imvo nyamukuru yo kubidandaza ntabwo ari imvo y'amafaranga ngo turiko turondera amafaranga ngo tugomba duce amahera tubikore nk'uko umudandaji wari we wese yipfuje kudandaza abigenza. Oya, imvo nyamukuru iriko irabidutera
ni cya cyifuzo cyangwa cya kivugo cy'umurundi ahaze kandi aguwe neza. Ntushobora guhaga rero mu gihe ikintu ubona ko kiri hejuru cyane y'ubushobozi bwawe, kandi ntushobora kugubwa neza mu gihe ushonje utahaze. Iyo rero koperative Kibonobono yabonye iyo zone cyangwa iyo secteur harimo abariko barakenera kubifungura, harimo ababisaba, harimo ababirya, turagerageza tukahongerereza inguvu, na cyane ko vya biciro vyacu biri hasi gose gusumba ivyo bindi vy'abandi bose. Sindi ko ndagomba gukritika canke gutora utunenge mu bandi badandaji oyaye, ariko ndiko ndababwira ukuri nyezi nako igiciro c'ibidandazwa vyacu kiza gufasha korohereza umurundi kugubwa neza ndetse no guhaga. Ndaguha akaroreraho nk'ifu ya kawunga tuko tuyabahera 3,700 ya yindi original sembe number 1. Iyo sembu yiriye uwari we wese yayiriye, muze kugira commentaire ngaha kuri iyi video, ndazi neza ko nza gusanga 99% bavuga ati iyi twahora tuyigura 6,000 5,000. Abitwa ko bakijijwe boroheje gose bari kuri 4,500, twebwe tukaba tuko tuyibahera 3,700 mu ntara zose zigize igihugu. Urumva ko kugubwa neza na kwaguhaga biraza gushoboka, kuko uyironka kuri 5 utunze umuryango w'abana 10 ntushobora kugura ibiro 10 mu gihe wumva ko bica bigwa 50, ariko wumvise ko vya biro 10 vyabahaza biza kugwa 37, urashobora kugerageza n'imiburiburi ukabahaza na bukebuke. Ndiko ndaguha kandi karero kuri aya mashampo, ni shampo nziza cyane mu mishatsi yaba bashiki bacu canke bene wacu bakunda gutereka imishatsi no kuyisukura neza. Ni shampo nziza turiko tuyitangira amafaranga 6,000 mu mafaranga y'amarundi, mu gihe aho oyironka hitwa ko hegereye basi gupunguka amabeyi itoja munsi 10,000 12,000. Savon liquide sinoyivuga ko vyinshi yoyo nayo ngira ngo abatari bake ngaha mu gisagara murayizi, murayikoresha, murayikenera kenshi. Iritiro yayo turiko tuyibahera 7,000 kugira ngo wona wa wundi mutoyi umwe yari yarabujijwe kuyikoresha bivanye n'uburyo buke yoba afise, kugira ngo nawe aronke ubwo burenganzira bwo kuyikorako, nawe aronke ubushobozi canke ububasha bwo kumesuza ka savon liquide kamota neza, gapesura impuzu neza, kanagwira kakaramba bivanye n'ubukomezi n'ubushobozi burimwo, bituma ukoresha nkeyi mu mpuzu nyinshi paraporo y'izindi sabune. Murabizi turiko tuyigurisha 7,000 mu gihe aho nibaza ko woyironka kuri makito biri munsi ya 15. Ibi rero sindiko ndabivuga ngomba kwiyemeza bya Kibonobono, ngomba kubemeza ibya Kibonobono ku ma media gusa canke ku munwa gusa oyaye, ahuza kugera mu ntara zigize igihugu zose, mu izone, mu makomine, ku mitumba, ku biki, ahuza kuyibona usanze iriko iyo etikete ya Kibonobono bakakwaka ayarenze 7,000. Uze kubanza umubaze neza ati wewe uri umukozi wa Kibonobono, uri umwe muri ba bakozi banje nashira ku kivi, canke nawe wararanguye muri Kibonobono uri kuridandariza urondera izindi nyungu ziwawe. Nusanga ari umwe muri twebwe uzoca umubwira ati uri kubikora nabi. Umuyobozi w'ubudandaji mu Burundi yatubwiye neza ko iyi sabune savon liquide igugwe amafaranga 7,000. Nijya ya 5 litre kaya kabido kanini ngira murabibona ngaho ka 5 litre nako ni 35,000, bisigura ko ari vya 7,000 kugwiza 5 litre. Na 20 litre twoyigira yoba 7,000 kugwiza 20 litre. Tuko turajana ntihagire uwitinya rero. Ndazi neza ko aka kabido la fois passé naje ntarinjira muri Kibonobono tutaratangura kuzihingura, iyi narayikoresha cyane, usibye ko ubu nsigaye nkoresha ya Kibonobono. Iyi akandazi kwaho nakaronka ku mahera make cyane, nakaronka ku 75,000. Tuko turajana aho nta kinyoma kirimwo. Ufise amakenga canke ukekeranya bazangaho kuri alimentation kwegereye, bazangaho kuri yo galeri kwegereye idandazi zisavon liquide nk'izi ziwacu, uza gusanga biri hejuru cyane. Genda rero kwikoreshwa ryayo uza gusanga ya Kibonobono
ariyo imeze neza, imesura, itagatisha neza, izana urufuro rwiza, ifise agaparfait keza kandi kumvikana, kuko hagati yacu nk'abayihingura namwebwe nk'abadandaji nta wundi muntu acamwo ngo tuvuge ngo yadugije ibindi biciro ngo yagize uko oyaye, turayibihera vyihuse. Murakoze cyane, niba atakindi mwariko mwagira mwongereko. Murakoze, nkashimira cyane abanwanyi b'iki kimenyesha makuru cacu Kibonobono Media. Je nk'umumenyesha makuru rero sinibagira kubabwira gufyonda hahandi hamwe hepfo s'abonner, hanyuma j'aime, hanyuma partage, kugira ngo ibi vyiza tubisangire twese, baba bari ngaha mu Burundi, baba n'abari hanze y'igihugu, twese turakeneye ibi vyiza vya Kibonobono. Mugira amahoro. Wewe nawe uri kuraturaba utarashobora kwinjiramwo, uhawe ikaze. Mwavyumvise ko umutahe n'ibihumbi 12 yonyene mu mafaranga y'amarundi. Yaya nishobora gukoresha mu mainite canke nshobora gukoresha mu mabisi yonyene ndiko ndiyunguruza mva ngaha ngiye kuramutsa Karaveri, ugasanga yari kumpereza iteka n'itekane ryo kubana n'uyu muryango. Kaze cyane. Ciao ciao. Murakoze Turabakunda. cyane.